Davy, mu gihe twoje mu ijuru tugasanga ku isi nta cana kimwe cyari gihari, tugasanga byose twari tuvyemerewe, niki kintu wumva wo kwicuza kuba utarakoze wibaza ngo ni icaha? Bisanzwe ni ikibazo kigoye cyane ni ikibazo kigoye cyane bisaba kwiyumvira rwose. Iyumvira ubunyene twishyure live. Nsubiriraho. Mu gihe twoje mu ijuru tugasanga ku isi, kuko ku isi turazi ko hari ibyaha, ariko tugiye mu ijuru tugasanga ku isi nta cana kimwe cyari gihari, niki kintu wumva wo kwicuza kuba utarakoze utinya ngo ni icaha? Bon. Nta kubara musaho muherereye mwese, icyo tubasaba gusa no kugira subscribe na notification kugira ubandanye ubona amakuru agezweho, amakuru ya entertainment. Homewood TV, together we can move entertainment, dukunda ivy'iwacu, duteza imbere ivy'iwacu, dushigikira ivy'iwacu. Turababwiye ko tugiye kuzaturabaronderera amakuru y'abakinyi b'amareresi aho baherereye hose, tuzoshikayo tubabwira ivyo bakora, ko batanguye akazi, aho bageze n'ibintu bishasha bariko baradutegurira. Uyu munsi twabazaniye umukinyi w'amareresi, muraza kumenya uwo ari we neza na neza, heruka gukina filme ntoya, ico twokwitwa short film, mugira mubone amakuru yiwe, ntimwabonye byinshi, mugira mubone mumve n'imigamba afise muri filme, mumve n'ivyo agiye gukora, atubwire n'ibintu bishasha agiye gukora. Turabaramukije. Amahoro menshi. Akazina kanya? Akazina kanje bisanzwe bifise amazina menshi, ariko aya mazina abavyeyi banyise n'amazina y'akazi. Ku mazina abavyeyi banyise nitwa Sinkirima Luc Davy, ariko ku mazina y'akazi nitwa David, niyo mazina basanzwe banzi ko abantu benshi. Okay, reka dukoreshe Davy. Nta kibazo. Okay, Davy. Davy ni inde muri make? Tuhe incamake ya Davy. Davy ni umujene, ko novuga ni umujene ko mu mico y'iwacu tuvuga yuko umujene ari de 7 ans à 77 ans, urumva n'abatama barimwo, nta utari umujene. Davy ni umujene akunda filme cyane, akanayikora, akanayikina, ni umu acteur afise imigambi myinshi muri filme na cyane cyane. Okay, Davy, kugira dutangure abakozi ba Homewood TV cyangwa abakozi b'amareresi babamenye neza, mwakinye filime yahe? Filime yitwa gute? Mwakinye muri bande? Mwakinye role ya gute? Filme nawe ya mbere novuga ko twahereye ko ni filme yitwa Urugo ni Ikiyago. Rero nakinye ndi acteur principal, ni janari umupapa yatatanga urugo mu kiyago, atatanga ikiyago mu rugo. Sorry. Davy, mwatubwiye ko muri abajene, mwakinye mudatanga ikiyago mu rugo, mwamenye gute amabanga y'urugo, kudatanga ikiyago mu rugo mugihe muri abajene? Bon, ahantu tubaye mu kibano ndibaza urabizi, tubona byinshi, tutahura byinshi, na cyane cyane twebwe abantu basanzwe bakina amareresi, urazi iyo tubonye ikintu ntitukigumizamwo, turagiserura kandi tukagitanga kwinyigisho kugira n'imiburibure ejo canke hirya ejo nikize gisambura imiryango na cyane cyane. Okay, David, twarabonye ijya short film mwakinye Urugo ni Ikiyago. Naga filme kakunzwe cyane n'abantu batari bake. Inspiration y'ijya filme yavuye? Bon, nakubwiye yavuye mu kibano. Yego yavuye mu kibano ahantu dutuye, urazi imiryango myinshi ibanye gutandukanye. Umva bivaye ninge nabonye indi miryango ibanye, na cyane cyane ama WhatsApp, urazi ama WhatsApp zirasibije isibe na cyane cyane mu bintu by'ingo. Sanga abantu benshi bariko barashwana bapfa WhatsApp canke bapfa kudatanga ikiyago mu ngo. Yego cyandi yumvira kuri uwo mugambi, camvuga yuko twobikora ducishije mu buryo twotanga inyigisho ducishije mu buryo bwa sinema. Ani ndakunda Ani, ndashaka ko je nawe twubaka urugo. Tubakarero kabandi Ani. Ani, please Ani, ndashaka twubaka urugo ngo tutigeze tubikora. Ndifuze ko twabakarero Ani. Ndakunda umugore wanjye. Ndagukunda no? Umutima wanje kugeza ubu ndatuje yo. Ego Davy, ndabwira ati felicitation cyane kuko mwaratanze impanuro. Bakozi ba Homewood TV utarabona iyo reresi ashobora kuja kuri YouTube akandika Urugo ni
ikiyago ashobora kuja kuri YouTube akandika urugo ni ikiyago kazubafasha cyane abagabo mudatanga care mu rugo canke abagore mudatanga care mu rugo kazubafasha cyane. Tugaruke kuri Davy, ni yahe ntumbero ufise muri filme Ndundi? Bon, intumbero je mfise icambere kimwe no guteza imbere filme Ndundi mu makungu, duhereye kwanza ngaha mu gihugu cacu ndetse no mu makungu bakabona yuko Burundi bwacu bukomeye bushoboye na cyane cyane. Hama iyindi ntumbero mfise na cyane cyane ni nayo nkuru ni gutanga message. Hama igikurikira cy'inyuma ya message azi iyo umuvyeyi cyangwa umuntu akoze ahegwa n'agahembo nuko nanje cyo gikorwa noba nakoze cyo nteza imbere ndetse kimaze kunteza imbere nkafata amaboko abandi bari nyuma nkanje. Ego Davy, gushika ubu filime mu Burundi yoba yinjiza amahera ijya filime wayikuye mwangahe canke byagenze gute nk'ikintu warakuye mu ijya filime ni cyahe? Bon, filime mu Burundi sinovuga yuko yinjiza uburyo bw'amahera ariko navuga yuko yinjiza mu gutanga impanuro, niko novuga yinjiza merci, niko novuga yinjiza merci uko ntego nta kindi uburyo musanzwe umuntu arahomba kugira aze asarure, niko novuga. Okay, we nk'umukinyi w'amareresi niki kintu umva wokora muri entertainment na cyane cyane muri filme hakaboneka amahera nkuko tuvyifuza n'abandi bavyifuza canke n'abandi bakina filme bavyifuza? Kubwa niki kintu we umva wokora kikaza kifasha n'abandi amahera akaboneka? Bon, premièrement ikintu umuntu yokora misanzwe n'ubwenge bukomeye kuko filme n'ubwenge bukomeye, si ikintu umuntu apfa kwiyumvira aho nyene ngo kice kimuteza imbere uko nyene. Ni ibintu bisaba procedure nini ya cyane kuko uca ahantu henshi na cyane cyane ko kuri jewe ikintu novuga yuko nokora nosa imfashanyo. Mugabe ifashanyo ubanza kwerekana igikorwa uba ufise uba wakoze, hama izo fashanyo zibonetse hama yego. Okay, Davy, hari abo twigeze kuganira batubwira ko impamvu filime Ndundi datera imbere nuko mudashobora kuja hamwe. Twebwe ikivugo cyacu muri Homewood TV tuvuga ati tugenda wekene mwava wa entertainment. Haburi ki kugira abakinyi ba filime mwese muje hamwe? Misanzwe je uko mbona kuri kubwanje kuko sinovugira abandi umwe wese avuga ivyo abona kandi atahura. Je misanzwe ico mbona kibura misanzwe abarundi abakinyi b'amareresi ntitwemerana. Cyakindi misanzwe abantu benshi bavuga ntitwemerana hagati yacu. Ego. Okay, we nka Davy umva ari giki wokora tukemerana canke mukemerana? Isanzwe cyo kintu kiragoye, uribuka yuko na Yesu yakora ibitangaza ariko abantu ntibamwemera mu nyuma kandi yaberetse biboneka. Isanzwe kiragoye ariko uko umuntu ashoboye yokora uko ashoboye kose maka bikunze. Mugabo sinibaza yuko twese abakima amareresi twoshobora kuja hamwe, ariko bamwe abavyumva ndibaza bitwoja hamwe. Ego. Ego, Homewood TV nivyo twiyemeje tugiye kuza turabegeranya bose tuzobashira hamwe. Mushobora kubonana, mushobora kumenyana kuko birababaje kumva filime yacu abakinyamaresi barira bakora bagahomba. Twifuza ko dutera imbere tugaca kuri kuba Tanzania aba Nigeria tugashikira Hollywood. Davy, twagira tubabaze mu gihe hari umugwi kanaka wo bakenera mu kinane filme wo kwemera Davy yoboneka wo muronka gute? Ni mu masezerano bivana n'amasezerano tuba twagiranye kuko urabizi n'ibintu umuntu abanza kwiyumvira, so kufa kubona umuntu ari we wese ngo dukorane ikintu runaka umugambi runaka ubanza kuciyumvirako. Ego twokumvikana bivaye n'amasezerano no kwemera nta kabuza. Okay, inyuma ya filme urugo ni ikiyago hari ikindi kintu gishasha ko murategura? Bon, bisanzwe ni byinshi urabizi hakazi kacu dukora nikorosha abe na gato ko nakazi genda urahura n'ibibazo bitandukanye, ariko ibibazo ibikorwa birahari kandi byinshi cyane. Yego. Okay, nimba atari banga iyo filime yitwa gute kugira abantu babe bararindira babe barayifata mu mutwe avuga ati turindire filime yitwe kunuku bagira basubire gusohora? Bo novuga ko ari surprise. Ego. Sinshobora kuvuga izina.
Okay, tugaruke kandi kuri filime wakoze urugo ni ikiyago. Abantu commentaires z'abantu baba warumvise kuri iyo filime nizahe bakubwiye ko wakinye gute abantu bavyakiye gute muri make abo muganira bo barabonye ijya filime. Abo tuganira bavyakiriye neza cyane kuko ibintu twakinye ni ibintu bibaho mu kibano. Hariho nabambwiye yuko byabafashije ari byo bari babayemwo kandi n'abantu benshi na cyane cyane abantu bubatse bari mu ngo. Ego Davy tubabaze mwavuze ko muri abajene ndibaza ko bizogenda kose namwe muzubaka. Davy akunda umukobwa ameze gute? Bon, ico ni kibazo kigoye cyane bisanzwe nibanga. Ho Davy arafise umukunzi? Ego arahari. Ni yitwa nde? Nibanga. Okay, Davy tubashimire cyane kuri no mwanya twamaranye tiko turaganira. Ariko kandi muri Homewood TV tugendeye umukinyi w'amareresi cyangwa umustar wari wose ntitugenda uko. Turamubaza akabazo kamwe tukumvuka akishura ico yishura cyangwa ico akavuga ko. Tubabaze gato. Davy, mu gihe twoje mu ijuru tugasanga ku isi nta cana kimwe cyari gihari. Tugasanga byose twari tuvyemerewe. Niki kintu wumva wo kwishyuza kuba utarakoze wibaza ngo ni icyaha? Bisanzwe ni kibazo kigoye cyane. Ni kibazo kigoye cyane. Bisaba kwiyumvira gose. Iyumvira ubunyene twishyure live. Nsubirira. Mu gihe twoje mu ijuru tugasanga ku isi kuko ku isi turazi ko ari ibyaha. Ariko tugiye mu ijuru tugasanga ku isi nta cana kimwe cyari gihari. Niki kintu wumva wo kwicuza kuba utarakoze utinya ngo ni icyaha? Bon. Nta na kimwe. Urumva gushika ubu nta kintu na kimwe wowe udakora utinya ati uvuga ati ikico bari icyaha? Bisanzwe ibyaha birahari. Ibyaha birahari. Gusa rero jewe cyo kibazo kiragoye gose vraiment. Okay. Davy tugaruke gato. Davy yarafise abavyeyi avuka mu muryango w'abana bangahe agira kangahe? Bon, cyenda afise abavyeyi mvuka mu muryango w'abana batandatu hama ndifura. Ego urifura nivyo biraboneka. Davy nigiki wobwira abajene bataratahura filme canke abavyeyi yugiye muri filme abona umenga umwana wabagiye mu bintu bitagira ikimazi? Bon, nohera ku bavyeyi kuko abajene nabo nyene baza mu nyuma. Hanini umuntu ahera kwibukuru. Misanzwe abavyeyi bacambere kimwe botahura yuko twebwe abana abajene misanzwe uko imyaka igendira kura uko imyaka igendira agenda niko ubumenyi n'ubwenge bugenda buriyongera. Rero sinibaza yuko boza barafata abana babo bababuza ko babonye talent ibarimwo ngo ace bayizimya. Bisanzwe ni nko kuzimya itara ririko riraka ahantu abantu bariko barafungurira. Je nibaza rero yuko abavyeyi no basaba yuko bore kugwaruka na cyane cyane bo banza bakaraba filme nakinye bakaca bahakura inyigisho kuko no gwaruka natwe turashobora gukina ivy'abavyeyi kandi turugwaruka. Ego hama ku ba jeune naho abajene misanzwe nababwiye ko bakuri amaboko mu mpuzu kuko turiko turaraba amatala yacu yotubeshaho kandi cyane. Rero nibaza yuko bokura amaboko mu mpuzu bagakoresha ubwenge bakirinda ibitabaho ndibaza nta numwe atamenye ibintu bitabaho, nta numwe atobimenya ibintu bitabaho. Bagakoresha ubwenge rero kugira babeho na cyane cyane no ku bantu basanzwe bafite amatalent niko novuga. Ego okay, Davy akora iki mu buzima bwa misi yose? N'umukinnyi wa sinema amareresi. Davy batubwiye ko filme ati amafaranga mu ronka. Davy abaho gute kandi wavuze ko ati amafaranga uvuze ko uri umukinnyi wa filme? Bon, niko kazi ka mbere novuga yuko kari imbere kuko kare mwambagije ati mwabitanguye ryari. Bisanzwe nivyo novuga yuko nakuze ndi muri filme niko novuga kuko kuva nkiri umwana hose narakunda filme, narakunda gukina amashanje n'abana nkabereka ingene bakina. Niyo mpamvu rero mvuga yuko ariko kazi ka mbere ko mu buzima bwa misi yose. Ama akazi kandi kampemba kandi kambeshijeho ndi nkora muri Nouvelle Boucherie Charcuterie mu misanzwe
umukozi wa busheri wa nouvelle busheri charcuterie mo. Okay, turafise rendezvous yuko tuzoza turasanga abakinyi b'amareresi aho bakorera ku kazi hehe. Musi nzogenda ndi yakanyama. Karibu, ahubwo karibu. Ego. Okay, Davy, niki kibazo udakunda kaba journaliste bakubaza? Bisanzwe je umuntu akunda ibibazo. Umuntu akunda ibibazo kandi cyane kuko umuntu akunda ibibazo kandi nanje nkakunda kubaza kuko iyo umuntu ari karabaza canke ari karabazwa bituma atahura. Ego. Cyangwa atahuza. Okay, niki kibazo wumva nariko kubaza ntakubajije wibaze wewe nyene uce wihana inyisho? Icyo wumva ntavuze nari kukivuga cyangwa icyo wumva ushaka kuvuga? Bon, ntakibazo nta nakimwe. Okay, Davy, tubashimire cyane kuri no mwanya mwaduhaye kuganira namwe, tubabwire ati felicitation kuri filme mwakoze, tubatira n'intege mubandanye mukora muzokore n'iyindi sumbi ryaye. Ego, murakoze cyane natwe turabashimiye gose. Ego. Okay, wobwira iki abakunzi ba Homewood TV kugira abandanye bakurikirana amakuru y'abakinyi b'amareresi, babandanye bakurikirana amareresi ndundi byose muri rusange? Cyo no babwira Homewood TV nukuri novuga yuko ni Homewood TV nyene nkuko izina ryayo ribivuga. Gico no babwira bokurikirana ego niko novuga boyikurikirana bakaza barakurikirana amakuru muduhereza. Ego. Okay, David, tubashimire cyane imwe bivuye ku mutima kwa mwaduhaye umwanya tugakorana iyi interview. Turabashimiye cyane, mu isiri imbere tuzosubira tubatemberere kandi tubabaza ibikorwa bigeze. Namwe murakoze cyane. Murakoze cyane. Bakunzi ba Homewood TV mwavyumvise twari kumwe n'umukinyi w'amareresi yitwa Davy. Niryo zina azwi ko mushaka kuraba mugende muri YouTube murabe filme yiwe yitwa Urugo ni Ikiyago. Turabashimiye cyane, icyo usabwa gusa nimba waravye video turakora subscribe na notification uzoza urabona amakuru ari update y'abakinyi b'amareresi.